nkaje narije mu Kamenge maze guhisha mu Kamenge ubuzima bwaciye manda kuvanga haja muri Tanzania kuza kurima ubuzima bw'isuka ari ikibazo gice nga mu Kinama kujya yamavuga ko turi abana biwe ari umutetezi wa Nyonge. Iminsi irasa ariko ntingana. Umunsi w'amagorwa uza ari muremure gusumvya iyindi yose kuko amagorwa aramutsa aza adasiga yandi. Tuvyuce tuze kugura mu isoko tuza kugura mu isoko mu gitondo saa moya isoko batwuguru umucango ucuraduka maze kwaduka abantu bacu barasambara bariruka abandi bacu baza gufata ivyabo bagira kuri bugira ivyabo ariko ni bake bashoboye gukiza ivyabo kubera umuriro wari mwinshi umuriro nushobora kwinjira mu muriro ko winjiye mu muriro ufise inguvu nyinshi. Hari kuri uyu wandwi Rusama mwaka wa 2026 umunsi waje udasa n'iyindi yose mu maso y'abadandaza isinzi bisumamwe mu isoko ya Kinama muri commune Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura aho babona ivyabo biriko birasha bigatokombera ataco bari burokore ataco bari bukore bakagwa igihumura kuko ariho baziga uburaro n'uburamuko bamwe bakarira abandi bagashaka no kwita mu muriro kubera kwihebura kwiyanka umubabaro mwinshi n'agahinda katagira uko kangana kuko atayandi mahitamwo basigaranye atari gusubira kuri zero gutangurira ku ntango ubuzima butagiye koroha na gatoyi kubera benshi muri bo bari bazeye uburaro n'uburamuko mu rudandazwa bakorera mu iyo soko ica gatatu cayo cahiye kigatokombera ubu batabona ukugene bagiye kubandanya babaho kuko ubuzima bwabo n'imiryango yabo bugiye mu kangaratete atacizere cejo hazoza. Ubona ko bamwe bavuga ko bahaburiye byose harimwe n'ibidandazwa bari barafashe amadeni muri banki kugira babironke gushika ubu bakaba batagifise abacira nayo bamira ntibagifise icepfo n'icaruguru bagasaba abagira neza kubagarukirako. Urazi perezida umutetezi wa Nyonge turabona ukuntu amaduhimiriza tuze mu iterambere dufashanye adufashe aya mabanki mato mato adadufasha amasirasi arabe nibashire mwinani arabe kuko twisha umutima w'urukundana nawe dufise tuja mudushikirize ubutuma bushiye kwa perezida umuvyeyi wacu adufashe kuko yamabi yabikoze kuko amaduhimirije dufashanye ujya mutima nyene dufashanye ko nahande ejo buraca nta umuntu afise aja guhanzi kuko twe turatangura umuntu akavyuka no munsi akaza nga mu Kinama akaronka rasi dufashe nico giza tuko turasaba dufashe kuko urabona bamwe nani inoci hari indani yadukubise naco dufise tuko turavuga mudushikirize ubutuma nko buzeye nko abantu twamudufashanya mudufashe. Nitwa Patrick Rusage Hatangimana aha ni kuri Parlo Cash Media kora subscribe kutarayikora ukore like ongera upartage video uyisangiza abandi wongere udusangiza ivyumviro vyawe muri commentaire. Ico dusaba nko ari umutabazi umutetezi w'abanyonge perezida afashe twebwe kurabona abantu bato bato na ofisi yaje na ofisi yatangura ubuzima no dufise icefo cyane ruguru cyo dutanga guhera ku buzima kuko murabonyesha amakuru tomatuko turabona mudushikire perezida w'umutetezi wa Nyonge kwa tubibona haya mavuga nko mu Kamenge nkaje narije mu Kamenge maze guhisha mu Kamenge ubuzima bwaciye manda kuvanga haja muri Tanzania kuza kurima ubuzima bw'isuka ari ikibazo gice nga mu Kinama kujya yamavuga ko turi abana biwe ari umutetezi wa Nyonge. Dusaba turazimeye ko twese turabarundi kandi turazi ko abarundi bo gufashanya twamwe twigije umutima wo gufashanya muture mutugarukire twebwe abantu bato bato dusanzwe dufise ubuzima bwo kwisumamo bwa buri munsi dusanzwe tubaye ku munsi nk'uko tuza ngaha mu Kinama dufise cyo kefe na ruguru kuko urabona ubu turasambanye dufise tuza guhandireza ubuzima kuko tujya ku munsi utagiye kurondera baba mu yamwe twazisanzwe tudaza ibirato by'amera make ko twadamiza mu Kinama ibyo dusaba nkamwe bw'abanyesha makuru mutangwe gushika ngaho mudushikire nawe ndi muvyeyi dufise atari perezida aturabe nuko amatwirukira mu Kamenge agatwirukira mu Kamenge atubakira isoko n'ingoga aturabe dufasha arabaho badushira nawe badushira ngaho kibuga ariko ubuzima bubandanye. Turazi perezida umutetezi wa Nyonge turabona ukuntu amaduhimiriza tuze mu iterambere dufashanye adufashe aya mabanki mato mato adadufasha amasirasi arabe nibashire mwinani arabe kuko twisha umutima w'urukundana nawe dufise tuja mudushikirize
ubutumwa bushiye kwa perezida umuvyeyi wacu adufashe nkuko yama byabikoze uko amadumirije dufashanye ujya mutima nyene dufashanye ko nahande ejo buraca nta umuntu afise aza guhanzi ubwo twe turatangura umuntu akavyuka no munsi akaza nga mu kinama akaronka rasi dufashe nico giza tuko turasaba dufashe kuko urabona bamwe nani intoki hari indani yadukubitse naco dufise tuko turavuga dushikirize ubutumwa nk'ubuvyeyi nkuko abantu dufashanya kudufasha. Ubundi nkuko abari baraho bavyemeza uyo muriro wadutse kuva mu gatondo hari nk'igihe cy'isaha 2 niho ngo watangura babona arakotsi gakeyi mu gice c'ahaherereye Bata no kuvuga ahadandarizwa amatelefone n'ibindi vyuma bikoreshwa mu guhanahana amakuru. Umuriro wahavuye utandukira igice badandarizamo amavuta n'ibindi byo kwisiga uca ukwiragira mu bibanza by'impuzu n'ivyombo. Abadandaza bakavuga ko habaye akajagari gakomeye ukura amahitamwo ico bafata nico bareka hagati yo kurondera kurokora ubuzima bwabo hamwe no kurokora ibidandazwa vyabo. Tukibona muri gitangura twari tuzi yere ko ratanguriye ahantu hamwe mu kioske imwe cyatubaza ko ari ibintu nyene bisanzwe kuzima biza koroha kumva hano byaciye dusanga byakomeye. Igihe isoko yashanje narinje gusuma hari mu masambiri shitse ngaha casanga isoko rikirasha sanze rikirasha na kindi kintu nari kuca nkora sinari kuca nsuma kandi ico naciye nkora ca mukuru naciye nangura gufasha abantu ibintu ibibanza vyabo byariko birahira mu soko. Urumva umuriro kuno watanguriye ufata muri birya bice byo mu Ibata niho watanguye haduga umwose ama umuriro tutangura kuba mwinshi ututangura gutera umanuka higefo mu Mandore hose muri birya bice byari kuri irya banki ukifata muri birya bice byose byo hirya ama ukuntu umuriro wagumye ugenda uba mwinshi tutera uzino hajya mu mavuta amavuta atangura gusha araba menshi. Ikintu twe twaciye dutangura gukora twaciye dutangura kuja kugira intervention muri bajya abantu badandasa impuzu z'amagaze hirya y'epfo y'isoko. Niyo baciye batangura barugurura bakuramo impuzu zabo ubishoboye arakora impuzu ziwe arasohora abajeje umutekano batanguye barashika bazone bizimya moto navyo birashika bitangura kuzima ariko umuriro waciye utera ugenda uzino nyene mu bice vyino navyo. Kubw'amahirwe Imana yarakinze nta muntu yasize ubuzima neza na neza ahagana isaha 5 kubw'ubukerebutsi bw'abajejwe umutekano. Ikigo kijeje gukinga impanuka ishira hamwe kwa Rouge hamwe n'abene gihugu barashoboye kuzimya uyo muriro utarakwira isoko yose. Ego ico novuga gusa abarundi barafise umutima mwiza vraiment kandi turakundana kuko uko narate abantu benshi bari baje gusuma bace bahinduka nko gukora intervention kuko hariyo nk'umuntu w'umumama usanga yaje gusuma ari umumama usanga afise ikibanza ari indani ugasanga afite n'umwana ku mugongo ariko agacaraba ikibanza ciwe arafise urufunguruzo ariko agacaraba ibintu vyiwe biri mu kibanza nari bubishobore kubisohora agacaraba nk'abasore 3 ari kumwe n'igipolisi cyo ngaha kuri zone Kinama. Vraiment ndabashimiye cyane kuko bakoze cyane mu kwitanga. Vraiment ari abantu benshi bashoboye gusohora ibintu vyabo kandi ku mutekano nangere gusa nyene ahantu habaye ikintu nk'iki nyene induru nishobora kubura abanyonyezi ntibashobora kubura ari abantu batagenzwa na kamwe nyene. Ego vraiment igipolisi cyo ngaha muri zone Kinama ndagishimira vraiment 100% kuko abantu bose baje gutora ibintu vyabo mu maduka yiwabo igipolisi cyo muri zone Kinama cyabikoze ko neza cyane. Kizima moto cyanyarutse gushisa naco nyene. Gushika ubu igitigiri n'igiciro cy'ivyononekariye mu iyo soko kikaba kitaramenyekana co kimwe n'imvo nyamukuru yatumye iyo soko isha. Aho iyo soko ya Kinama itandukaniye n'ayandi masoko menshi nuko komine Rikukira yari yarayifatiye ubwishingizi mwishira hamwe y'ubwishingizi Ajiko. Buramatari w'intara ya Bujumbura Aloyizi Ndayikengurukiye akamenyesha ko nibamara kwegeranya ivyononekaye ishira hamwe Ajiko bazoje hamwe na komine yayigiriye ubwishingizi baharure barabe ko hoboneka gashumbusho gatoyi kubene gihugu bahishije ivyabo. Akamenyesha ko icegeranyo cy'ivyononekaye kitaraboneka ariko baravye ahashikiriwe uruhande rwahiye nibwo ruto kurusigaye. Uyo mutegetsi kandi akavuga ko gushika ubu ata muntu yasize ubuzima canke ngo
ahasinzikarire kiretse abaguye igihumura babonye ivyabo vyatokombeye kuko bashobora kuba ariho baziga uburaro n'uburamuko. Haracari kare kugira tumenye icatumye umucano waduka. Urabona turacari mu byo kuzimya, hariho abajeje kugira amatohoza, katubaho umwanya babirondere bazotubwira. Ariko nta bantu baba bahakomerekeye ngo amagara yabo amererwe nabi. Gushika ubu ntabo turabona, gusa twabonye bamwe bameze nk'abagwa igihumura, kandi birumvikana hari umuntu usanga ubuzima bwiwe bwose yabuziga ngaha. Rero umura shima nuko hariho aba muri Croix-Rouge bariko barafasha kugira umuntu yogira ikibazo nk'ico bacikirako. Aha umucano wa ahantu hadandarizwa ibintu vy'amavuta niho tubona hasinzikaye cyane, ariko ayandi makompartima nta kibazo. Mu gihe c'isaha 2 zo mu gitondo ho hadutse umuriro muri isoko ya Kinama. Baracaharura kugira tumenye ivyononekaye ko bingana, uko isoko ingana n'igice cashikiriwe. Turabona ko ahashikiriwe ugereranije n'uko ingana. Ni n'akanya bwa mbere ko guhoza bene gihugu bashikiwe n'iryo sanganya, urumva baziga ubuzima, ariko twongera dushimira canwa uhagarare abo muri protection civile, muri Croix-Rouge, cyane n'abene gihugu bashije ku muriro uhagarare. Ikindi twomenyesha nuko iri soko ryari ryaragiye muri assurance imwe bita ubwishingizi. Rero tworemesha abagize yuko ishirahamwe Ajiko ryo muri assurance bamaze kugira ibiharuro bazoja hamwe na commune ya assurance, baharure barabe ko agashumbuye n'ivyo vyabo. Ego mwavuze yuko isoko yari yasire, mbega nimba ari yasire ya assurance ya Jiko kuzisubira n'isoko canke n'ibidarazwa byabo by'abadandaza byari yasire? Oya, ubu sinokubwira ntasomye neza amasezerano, mugabo barasinyaniye ni commune, bazoja hamwe rero barabe ico avuga hama baca. Nayo mwishirahamwe Ajiko ry'ubwishingizi bamenyesha ko igifise ubwishingizi muri Ajiko ari inyubako z'iryo soko, nayo ibijanye n'ibidandazwa umudandaza wese yitura ishirahamwe ku gatwe kiwe. Ni mu gihe isoko ya Kinama ikurikiye amasoko atari make yo mu gisagara ca Bujumbura amaze gusha. Isoko ya Kinama yari imwe mu masoko akomeye cyane yo mu gisagara ca Bujumbura, yaheruka kugururwa mu mwaka wa 2019 inyuma yo kuba mu masoko indwi yari yasubiwemwo mu mwaka wa 2016 ku buryo bwari bwatanzwe n'ishirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya. Nitwa Patrick Rusage Hatangimana, aha ni kuri Parlo Cash Media. Kora subscribe kutarayikora, ukore like yongere upartage video uyisangiza abandi, wongere udusangiza ivyiyumviro vyawe muri commentaire. Kujya yamavuga ko turabana biwe ari umutetezi wanyonge. Haracari kare kugira tumenye icatumye umucano waduka. Urabona turacari mu byo kuzimya, hariho abajeje kugira amatohoza, katubaho umwanya babirondere bazotubwira.